Amen. Niriza Imana. Nibi byishimo dufite. N'uyu munezero dufite. Tugiye gusoza. Ngaho shira tuve nawe. Nitumara turama dusenga. Musenyera ari amasengera itorero. Turaheza nanone abashitsi. Nasoza urasengera imiryango. Uyingingira Imana. Pastor, nawe uraza gusenga ushima Imana kubyabaye. Uyereke n'ibihugu byacu Imana bitange mu nama. Ibitwubakire.
Karibu roho wangu. Data. Data. Arakomeye. Data we. Data. Data. Arakomeye. Data. 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 Arakomeye. Hallelujah! Hallelujah! Hey! Hey! Bwana sifiwe. Sarire nimba noneho mpayenja hehe. Ndimukumva ndashaka gutinda. Ndimukumva ndashaka kurambira umuntu wari we wese. Bwana sifiwe. Amen. Ko ndatinya ko murambirwa ariko umutima wanje wuzuye ibyishimo. Ese wakera wewe wazamutse. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Turanga agasirimba tu dusenge siko mwavuze zoririmbe ejo naninga ai baba we Jesus Sante Yesu amina Elohim Adonai Elohim
kubisomera, iyo turiko turabisoma hari uweze ngo mbese aya mazina avuga iki? Aya mazina afite ikintu gikomeye. Niyo munsi yashinze ikorari, ashinga perezida wayo cyangwa conducteur wayo, ashinga Asafu. Amaze kwishinga kuri uyu murongo wa 7 aravuga ngo nibaze baririmbe. Amaze gushira conducteur bararirimba. Muri izi ndirimbo bariko baririmba niho Imana yamanutse iriyerekana. Munyemere tuvuge haleluya. Reka mabwire ibintu bitatu ndangiza byari biri muri izi ndirimbo, kandi ahanzoba ndangije. Ibintu bitatu bikomeye biri kubera iki izi ndirimbo, kubera iki baririmbye izi ndirimbo, kubera iki uyu mwanya Dawudi yari ko aratamba hanyuma gushikaho umugore amuseka. Ikintu cya mbere, umwanya wo gushima Imana ni igihe kidasanzwe gisumba ibindi bihe abantu babayemo. Abo turi kumwe tuvuge haleluya. Reka mubwira muri Cornerstone, mwaragize ibindi biterane, n'ubu muzogira n'ibindi, ariko nagira mabwire ngo ikindi kimwe mu biterane bikora ku mutima w'Imana. Munyemere tuvuge haleluya. Kubera iki? Bibiliya iravuga ngo Imana izagiye mu mashimwe yayo. Aba turi kumwe tuvuge haleluya. Gushima Imana ni igihe kidasanzwe. Kubera iki ari igihe kidasanzwe? Ni igihe gisumba ibindi bihe. Kubera iki gisumba ibindi bihe? Nuko mu gushima Imana ni igihe kidasanzwe, kubera ko turiko turibuka ibintu bibiri. Twibuka ivy'Imana yakoze, ikiri nico yakoze ku buzima bwacu. Reka mbibutse ibintu mwo kwibuka muri uyu mwanya. Ni kubera iki Dawudi uyu munsi yatanze? Bamwe bazava ngo yaratanze uyu munsi ngo ikanzu yari yambaye ngo iragira gute? Iratibuka. Kubera iki impuzu yari yambaye yakorose? Kubera iki yatanze asa n'umuntu wataye umutwe? Yariko yibuka ibintu bitatu. Ikintu cya mbere, yariko yibuka ko Imana yamutoye atari mwiza gusumba abandi. Abo turi kumwe tuvuge haleluya. Bibuka umunsi Imana ibwira Samweli ngo nagaye Sawuli, ngo ntakiri ko arakora ibyo namutegetse. Aramubwira ngo genda utore mu bana ba Esayi. Hanyuma Samweli ahamagara Esayi ati mpamagara abahungu bawe. Ahamagaye umuhungu mukuru, ngo yari umuhungu mwiza mukaranga. Imana iramubwira ngo suyu. Ahamagaye wa kabiri suyu. Ahamagaye wa gatatu suyu. Yamumubwira ati abana afite naba nta wundi ufite pi, ngo ye nta wundi ufite. Aramwibuka ati mfite akandi kana kamwe ati kariyo mu gihuru, kariyo mu ishamba, karagiye intama. Ati gahamagara ko nako ndebe ko hari ikintu cyo kavamo. Abo turi kumwe tuvuge haleluya. Aramuhamagara ngo amuhamagara wa mwana araza. Dawudi ngo akiza agiseruka, Samweli ngo murebe, yamavuga ngo dore nguyu w'Imana yashimye. Abo turi kumwe tuvuge haleluya. Dore nguyu w'Imana yishimiye. Dawudi icyariko gituma atambira Imana nuko yarazi ko Imana yamwishimiye atari mwiza gusumba abandi. Hari umurinzi aravuze ngo sinari mwiza, ngo ariko ni Yesu wagize gute? Ni Yesu wangiriye neza. Munyemere tuvuge amen. Reka mbwire Cornerstone, mubona amakanisa yatanguye Bujumbura uko angana, ukaraba mutanguye ejo mundo kwareba ahantu muri naho mwicaye. Wa muri mzana ngo ntabwo ari uburanga cyangwa amashure cyangwa amafaranga cyangwa icyubahiro bigitumye ukiriho. Abandi beza ndetse kukurusha, abatunzi benshi ndetse n'abakomeye, none baryamye ku mpanda, wewe niki watanze? Ubwo n'ubuntu, ukoreshe neza icyo Uwiteka nugukiranuka Mwanyuma ko tuvuga amen. Dawudi ariko aribuka ngo sinari mwiza, ngo bandoranije n'inyuma y'intama. Ariko datangira Cornerstone, bene data, ntacyo mwerusha abandi muri Bujumbura. Imana yarabagiriye neza, irabashima, ibaha ikanisa, ibaha ikibanza ciza, ibaha ahantu heza. Irakwiye gushimwa, tuyikomera amashyi menshi cyane.
ngiki cyatumye Dawudi atamba, aratakaza equilibre, asa nkaho umengo icubahiro ntiyakizirikanye. Ikindi cya kabiri ngo cyatumye atamba bene uku kuntu, ngo yari ko yibuka ukuntu Imana yabanye nawe. Mbibutse umunsi bamuhamagara agiye kugemurira bene wabo, ngo yasanze Goliyati yatuka Isirayeli n'Imana. Abaza abantu ngo urya mu nda tuka barya abantu ninde? Baramubwira ngo ni umugabo akomeye w'Abafilisitiya, ngo ni gihangange. Uwo mugabo yari afite intoki 12, abandi bagira 10 n'amano 12. Yari afite metero zisumbiza abandi. Ngo amwitegereze, abwira abantu ngo urya mugabo no mwicyo. Ngo amakuru ngo abe nkasirikira gatoya, ashikira ngo bene wamwete wa mwana we subira kuragira intama. Sawuli ngo amakuru arayumva, ngo yumva aramuhamagara ati ngwino mwana. Aramuhamagara ati wavuze iki harya? Ati navuze Goliyati no mwicyo. Atunya mugabo yize kurwana kuva kiri muto mu nda ya nyina gushika ashaje. Ubona ko muhangana nawe. Aramubwira ngo mwami Sawuli, ndakubwira igituma jewe no hangana n'urya mugabo. Ngo igihe narindaga intama za data, ngo haje intare, haza n'ikimbega, ngo haza n'idubu, ngo ifata umwangazi w'intama, ngo yufate, ngo naje ndayifata, ngo maze kuyifata ndayasamika akanwa ndagashanyura, ngo mare washanyura ndayishanyagura n'umwana w'intama ngira gute ndawugarukana. Iramubwira ngo Imana ngo yabanye naje, ngo nkiki ntambwe n'idubu, ngo niyo Mana iri bubane naje kica Goliyati. Munyemere tuvuge haleluya. Igihe cyose rero yari ko yibuka ngo Mana wabanye naje. Aba turi kumwe, haleluya. Mana wabanye naje. Hari nimba twara turimba kera ngo hamwe novuga Yesu ibyo yakoze, nahera mu gitondo rikarenga, ijoro narikesha ndakuririmba, wakoze ibikomeye cyane, wakoze neza, wakoze ibihambaye cyane, wabanye natwe, wakoze ibihambaye cyane. Munyemere tuvuge amen. Amen. Ejo ku mugoroba nzobabwira igituma dukwiye gushima Imana. Reka nguma arabango ndagereza gushima, ndibuka Imana yantabaye. Bene data, umuvyeyi yavuze muri komeye uko twese twicaha, ureke ko akaryo ko nasone duhaye ngo twibuke imyaka 2, nawe wibuke harya Imana yagukuye. Ayi munyemere tuvuge haleluya. Haleluya. Wibuke harya Imana yagukuye. Umwanditsi wanditse igitabo kizakozwe n'intumwa, abasobanuzi bazavuga ngo igitabo kizakozwe nawe gifite ibice 28. Aba turi kumwe tuvuge haleluya. Umurongo w'Icyenda yavuze ngo nimuririmbire Uhoraho, ngo kandi mumuhimbaze, ngo muvuge imirimo ikomeye ihambaye yakoze. Umurongo wa 10 ngo mwirate izina ryiwe ryera, ngo imitima y'abashakisha Imana ihora inezerewe mu Mana. Amen. Munyemere tuvuge haleluya. Haleluya. Ikindi cyakabiri kigize iyi ndirimbo harimo gushima Imana no guhimbaza. Reka mabwire amajambo 2. Gushima Imana no guhimbaza habamwe ibintu 2 bikomeye. Aya majambo ntasa. Gushima Imana nukuzirikana, nukwibuka. Amen. 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 Gushima Imana nukwibuka imirimo Imana yakoze. Reka mbabwire kano kantu bene data. Ibi bizabafasha mu myaka myinshi imbere yanyu. Pastor, kukiraha uzofata umwanya wandike kuva umunsi wa mbere mukorana, inama ya mbere mwakoze, umunsi wa mbere mwinjira aho mwinjira bwa mbere, uko vyagenze. Wandike imirimo Imana yabanye namwe. Ejo zabika mwandike ibitangaza Imana yakoze. Aya mashimwe nakaryo kuko Imana itubwira ngo nimwibuke Imana yakoze, kandi kwibuka Imana yakoze n'imbaraga zihamagaza ibitarakorwa. Munyemere tuvuge haleluya. Amen. Munyemere tuvuge haleluya. Haleluya. Munyemere tuvuge haleluya. Haleluya. Kuvuga Imana yakoze n'imbaraga zihamagara Imana itarakora. Kuvuga Imana yakoze, aba turi kumwe tuvuge haleluya. Amen. Kuvuga Imana yakoze n'imbaraga zisubiza inyuma umujinya wa Satani. Mureke mbabwire, rimwe na rimwe iyo Satani aduteje ibihe bibi, isengesho rikomeye si ryo kubwira Imana ibihe bibi, ahubwo nijyo kuvuga ibihe byiza Imana yakoze mbere y'ibihe bibi. Oya nimuranyumva? Iyo uri mu bibazo, ntuze ufate umwanya wo kuvuga ubunini bw'ibibazo,
ahubwo uzufata umwanya wo kuvuga ubunini bw'Imana wabonye imbere y'ibibazo. Amen. Mwandegereye yeme. Ego. Ukuvuga ibihe bikomeye wabonye mbere y'ibibazo, niko n'ibibazo byumva ko udafite ubwoba bwabo kandi ufite uwo wizeye. Sinzi ko muri ko muranyumva. Haleluya. Haleluya. Kandi haleluya. Haleluya. Kimwe mu bintu bicecekesha amajwi ya Satani ni ukwibuka ibyo Imana yakoze mu gihe Imana isa n'iyacecetse gukora. Iyo Imana isa n'iyacecetse gukora, handi wamuremye ngo rimwe na rimwe Imana isa n'iki? Ngaba nguvuga ucyo mama we. Rimwe na rimwe Imana izisakaho itakiri kumwe n'ubwoko bwayo, maze abanyabwoba n'abatizera bagatera umusaraba umugongo. Witinya yewe mwana w'umuntu, Imana ntizitererana bayo. Ibyagiye bigeze ku mukristo bimutera gukomeza urugendo. Munyemere tuvuge amen. Amen. Kimwe ngo mu bintu byatumye ibihe byayo bihinduka nuko yo umugore amubwira ngo tuka Imana wipfire, akishura umugore ngo sino ngo kwa mkono wake tupokea neema na nini n'amabaye n'amateso pia, ngo mbega mu kuboko kw'Imana two kwakira mwiziza gusa. Ngo Yobu yaravuga ngo Imana niyo yampaye kandi Imana niyo yatwaye, izina ryawe rigire gute? Ihabwe icubahiro. Meshaki na Shaduraka na Abedenego bageze ku muriro, barabwiye ngo umuriro bawenyegeje murapfuye. Babwira Imana ngo mbega Imana mwizeye irabakiza? Bamwe ngo Imana twizeye iradukiza, ngo ariko naho itodukiza titwareka kuyishima ko ari Imana yacu. Ngikintu gikomeye gituma amashimwe n'imbaraga zisubiza inyuma zicecekesha amajwi ya Satani. Ni wagomba gucecekesha amajwi ya Satani, zamurijwe ry'amashimwe. Icyakabiri, uretse gushima Imana ngo bariko bahimbaza Imana. Guhimbaza Imana, gushima Imana ni ukuvuga izo yakoze. Yamara guhimbaza Imana ni ukuvuga ikiri, ni ukuvuga icyo. Umunsi abigishwa babwira Yesu ngo twigishe gusenga, burya abantu baza basoma dawo wa twese ndi bazobamenya ibibamwe. Dawo wa twese twebwe bakure muri mitonde twahora tuyisubira ngo tuzadishisigura. Dawo wa twese si amajambo dusubiramo, ariko ni amajambo atwereka ibintu umuntu yisunga mu gusenga. Sizo ngira njemwe ijambo rya baravuga ngo niwasenga uvuge ngo data wa twese Muri mwijuru. izina ryawe rigire gute? Rike jambo risigurike. Aryo majambo aravuga ngo igihe cyose ugiye gusenga wibuke bino bintu bitatu. Icyambere, wibuke ko Imana ni data wa hari abantu bazavuga ngo ni Imana oya si yawe wenyine, ni ya twese. Muyandi majambo ijambo ngo ni Imana data wa twese, arengeye barya ba data bamuhira abo turi kumwe. Haleluya. Haleluya. Ni Imana iri hejuru y'amajuru, ni Imana ihambaye. Kandi yaravuze ngo izayica kandi igakiza, igakura umuntu kucavika mu gisazanya n'abahambaye. Munyemere tuvuge haleluya. Amen. Igihe cy'amashimwe cyo guhimbaza Imana ni ukuvuga icyo Imana iri, ugukomera kwayo, ugutabara kwayo. Ko nasone ko mwosubira muti mbega izi ntebe uwo babwira ngo uyu munsi wa none ndakunda kubikorera amashira hamwe mu ma consultance, ko wabwira uti aha nahitegereje gutya, aha hantu harimo ibintu birenga imiliyoni 60. Aha nkubise gutya n'amazi kimwe ku kindi imiliyoni 60. Nagaragaje nakoze icyo bita estimation. Uwombaza ngo mwese abicaye aha, uwabaza ngo ninde muntu muri twebwe kuri konti afise miliyoni 10, ahandi twabona ukiriza ukuboko none yavuye n'ikimanire. Aba turi kumwe. Haleluya. Amen. Nakanya ko kwibuka Imana iri, ni Imana iri mu ijuru, ni data wa twese, izina ryawe ryubahwe. Nukuvuga iki? Ni Imana ikomeye, ni Imana ihambaye, ni Imana iteye ubwoba. Dawudi ariko ararimba amajambo iyi mirongo ariko avuga ngo reka dushime Imana ivyo yakoze kandi duhimbaza Imana ikiri,
ni Imana ikomeye, ni Imana ihambaye, ni Imana izihindura ibihe, ni Imana izihindura abanyeneka bahindura abanyenkomezi. Munyemere tuvuge amen. Amen. Sinzi histoire yanyu cyane, ariko wosubira muri histoire yanyu urabona gukomera kw'Imana. Ndavyibaza neza, ni jewe nibaza. Ndazi umunsi mutangira hari abantu bashobora kuvuga uti genda mwebwe n'imyaka mufise nuko mungana, kandi ko twese nuko vyatugendeye, twese nuko vyatugendeye, simwe mwenyine. Muzehe yavuze hano atangira aho nje nari mbahagaze paye mbona ibintu aba bavuga ngo muri imbizi ndirimbo nizi, no babwira nje wa naratonze mu biro nka 5-7 z'igipolisi. Muzehe arahari, yarahagaze kuza kureba uti reka ndewe aho bakujana. Aha ukumutangira hari abantu bari bazi ko mutazomara ukwezi, mutazomara niyinga, bitazonakunda. Gukunda kwavyo si ico turi, ni Imana yavuze. Cya gatatu dusenga, uretse ko cyari igihe kidasanzwe, uretse ko cyari igihe cyo gushima no kwibuka gukomera kw'Imana, cyari igihe cyo kwibuka amasezerano. Umurongo wa kangahe? Umurongo wa 14 wavuze ngo uhoraho niwe Mana yacu, ngo ni imanza ziwe, ngo ni Imana imanza zayo ziri mu isi yose, ngo nimwibuke isezerano ryiwe ry'ibihe byose, ngo ijambo yasezeranye gushika ku runganwe rukurikira, ngo nimurondere uhoraho Imana, ngo ni Imana ya Aburahamu, ni Imana ya Isaka, ni Imana ya Yakobo. Iri jambo ryasobanura iki? Uretse ko ari umwanya udasanzwe wa celebration, bari ko baririmba joyeux anniversaire, wari umwanya wo gushima no kuvuga ugukomera kwayo, ariko kandi kari akaryo kuko Imana ibibutsa amasezerano yagiranye nabo. Naha ndangirije, muzehe yahavuze, reka mbibuke iki. Imana ihamagara Isirayeli yari yarababwiye kuva kuri Aburahamu, iramubwira ngo Aburahamu va mu gihugu cya so no mu muryango wa so uje mu gihugu nzokwereka. Iramubwira ngo, yamubwiye amajambo 7 ese ngomba kujamwo. Ahamubwira kuva ku murongo wa 3 ngo nzoguha umugisha, nabawe nzobaha umugisha, nzoba umwanzi w'abanzi banyu, mbumukunzi w'abakunzi banyu. Haleluya. Ngo nimwazi imbere yanje mukampamagara. Arababwira ngo Salomo arabisubiramwo umunsi yinjira urusengero, nabandi bayasubiramwo. Irababwira ngo nimwana nzobata, nimwabana nanje nzobana namwe. Turi kumwe tukavuga amen. Amen. Ishari cyatumye icobahiro cy'Imana kiva muri Isirayeli. Uyu munsi muze yatubwisanduka rigaruka, nuko kimwe muzo Sawuli zamukuye ku ngoma nyuma yuko imuhamagara. Sawuli yatangiye gukora ibintu ko bitateza gukora. Hari umurongo wa ntebo ko nasoma igitabo cya Samuel wa mbere umurongo ku wundi. Aha yavuga ngo hari umunsi yavuze ngo reka mfe kubikora, reka mfe gukora uko abandi bakoze. Ngo aje mu vy'Imana itagize gute, itamutumye. Ishaka biri cyabaye kuri bo. Hari umunsi abanyeserengo babwiye Samuel ngo urashaje ugeze mu zabukuru, ngo abana bawe bafite ingeso nk'izande, ngo nkiza wewe. Ati none ngo dutorere umwami ngo tumere nk'abandi. Samuel ngo arababara, aravuga ngo basaza umwami naje nkiri kumwe nabo. Imana ngo bwira Samuel ngo si wowe banze njewe, ngo genda ubatorere umwami, ngo kandi ubabwire uko azobagira. Reka babwire iki? Icobahiro cy'Imana gushira muri Isirayeli niho hari hijyaje muri ibi bice biri inyuma za Samuel. Umunsi yababwiye ngo niwo munsi, ngo umunsi barwana baranesha, ngo isanduko ry'Imana riragaruka. Niwo munsi bavuga ngo bashinga ryabo bagize ngo Ebenezeri, baravuga ngo Imana igarukanye icobahiro cyayo muri twe. Aha Dawudi uyu munsi yari kubabwira ngo ko Imana yatugiriye ubuntu ikagarukana isanduku ryayo muri twe. Ati muramenye mwibuke ivy'Imana yadusezeraniye. Ndarangije. Cornerstone bene data, namwe abashitse dukone muri kino kibanza. Aka karyo Cornerstone duhaye karimo ibintu bitatu. Kintu cya mbere ni umwanya udasanzwe wo kwibuka ko Imana yabanye natwe. Ni umwanya udasanzwe wo kwibuka icyo Imana iri,
kandi ni umwanya udasanzwe wo kubikwa ngo Imana ikubwira ngo naraguhamagaye. Hari ijambo muzehe yavuze rikomeye. Bishop aravuga ngo hariho abantu muri kino gihe bariko barivanga. Reka mabwire iki? Hari umunsi Imana yabwiye Abanyisiraheli bari bafite ikibazo bagiye kujabuka, ngo bari bafite ubwoba bwa Yeriko n'ibindi byari imbere yabo. Ni umunsi ngo batuma abantu b'abatasi baje gutata, baragaruka bagiye ari 12, 10 ngo bagaruka bavuga ngo igihugu ni cyiza kireze, ngo ariko abagabo barimo bateye ubwoba. Yosuwa na Kalebu bashiteyo babwira abantu ngo si ikibazo c'abanaki, si ikibazo c'abamori, si ikibazo cyo gukomera kwabo duhanganye nabo, ngo nimba Imana iri mu ruhande rwacu, ngo nimba Imana itwishimiye. Reka mabwire bavukanye bacu, Imana intango yanyu yabaye nto, ariko imbere yanyu ni hanini. Amen. Ndarisubiramo. Mwatanguye musa n'abadahari, mwatanguye muri bato, ariko urazi iby'Imana yakoze muri iyi myaka 2. Si urupapuro, si certificat, si urupapuro rw'umutsindo rw'uko muri beza gusumba abandi, ahubwo ni ijambo Imana yabwiye ngo ndi kumwe namwe nimugende uko bibereye abakijijwe. Iri jambo risobanura iki? Uyu mwanya bungere mwongere muri kano kanya mwibuke ibintu Imana yavuganye namwe kuva mu gitangira. Mwibuke Imana yavuganye namwe mu gitangira iki? Hari ikintu yavuze kimwe mu bintu biriko biratesha agaciro ishengero, nuko abantu bibuka iyo bibagirwa iyo bavuye bakareba aho bageze. Nicyo gituma abantu batangira yakomera ntabagisenga, yakomera ntabacisonzesha, yakomera ntabakibana n'abantu, yakomera ntabe. Igihe cyose muzibuka icyo Imana yavuganye namwe mukakizirikana, Imana izokomeza kugira ngo umve ndi kumwe namwe, ndi kumwe namwe, ndabahetse mbari imbere, nzo umukunzi w'abanzi banyu, nzo umukunzi w'abakunzi banyu, mbo mwase w'abansi banyu, nzobaha umugisha kandi nzobarinda, nzobazigama. Gushima Imana rero ni akanya kadasanzwe, n'ibihe bidasanzwe, ko n'ibihe bitunywanisha n'Imana. Icya kabiri ni ibihe twibuka ivy'Imana yakoze n'icyo Imana iri. Icya gatatu ni igihe twibuka ngo Imana yaradusezeraniye. Bene data, Imana yaravuganye namwe mutangura, nawe ubwawe Bishop avuze amajambo akomeye, nawe Imana yaravuganye nawe. Hari ivyo Imana yakubwiye, ntiwibaze ko byataye igihe, ntiwibaze ko byashaye, ntibipfa, ntibisaza, ntibimererwa. Imana yavuze ibereye maso icyo yavuze, ahubwo wewe komeza kuyishima, uzirikana ivyo yakoze n'iciri, kandi ugumane nayo. Yaguhamagaye niyo kwizigirwa no kubikora izabikora. Imana ibaheze umugisha. Twongera Imana amashi tubikuye ku mutima.